Tanganyika Hospital benshi bazi ku izina rya Tanganyika Care, twaraguye ibisata dukoreramwo. Ubu ibisata byose byo mu buvuzi turabifise, hanyuma tukaba twaraguye naho dukorera nk'uko benshi abamaze kuza kuhagendera canke kutugendera bavyibonera. Twatanguye dukorera mu nzu imwe harya haruguru, ariko ubu twarongeye ko ibice bingana n'amajana 5 kwijana ugereranije naho twatanguye gukorera. Dukora iminsi yose, twebwe rero no kuwa gatandatu turakora, no ku munsi w'Imana turakora. Aha twashaka twibutse rero yuko mu bisata bisanzwe bikomeye twashoboye gushiramo ingufu nyinshi. Uno munsi hariho igisata ca urgence médicale chirurgicale, hariho igisata kivura amaso ophthalmologie, hariho n'igisata rero ca laboratoire général et spécialisé. Ico ni gisata twashizemo ingufu nyinshi zikomeye, twarashizemwo ibikoresho vyiza, ibikoresho bigezweho nka chaîne ELISA n'ibindi. Bienvenue ici, c'est un service de bactériologie. Ça, c'est le code de sécurité qu'on utilise pour nous protéger contre les différents micro-organismes. Voilà, on a le bonbonne à gaz. Le bonbonne à gaz qui nous aide à fournir du frame ici. Le frame ici nous aide à éviter toutes les contaminations pendant les manipulations des cultures. Voilà, on a aussi plaque chauffante pour l'incubation de milliers de cultures. Ça nous aide à incuber les différents milliers de cultures. Vous voyez ici. Twovuga nk'igisata cyo mu radio ipima amagufa. Rero hariho mammographe, donc mammographie, hakabaho n'igisata akabamwo na echographie, tutibagiye na IRM, imagerie par résonance magnétique, ikaba ahiwacu ikora kuva mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka turimwo. Uno munsi twaba dukwije amezi 8 gatoyi dutanguye gukoresha IRM ngaho iwacu kuri Tanganyika Hospital. Hariho rero na scanner nayo nyene turiko turashiramo ingufu nyinshi kugira ngo tugire ama-appareil menshi ya scanner. Nkaha uno munsi twari dufise appareil zibiri za scanner. Rero kidufasha kuraba umuyaga nkuba wo mu bwonko, kiradufasha kuraba
no gukurikirana uburwayi bw'intandaro. Aho rero ni mu bisata bikuru bikuru nshoboye kuvuga, hakaba hariho n'ibindi bisata ntokwirwa ndadondora ngaho kuko ngiye kubivuga twohava dusanga tumaze umunsi wose, kuko Tanganyika Hospital benshi bazi ku izina rya Tanganyika Care n'ibitaro n'ukuri bitunganije, turiko turitunganya ku rwego rushimishije, ku rwego novuga mpuzamakungu, tukaba tuvura indwara nyinshi zitandukanye zahora zigera no hanze. Uno munsi byose nkaba mboneyeho kubwira ariko batwumviriza yuko vyinshi tubikorera ngaha kuri Tanganyika Hospital, benshi bazi ku Tanganyika Care, navyo bikaba ari ibitaro biri mu gisagara ca Bujumbura muri province Bujumbura nshasha yagutse. Tukaba turi ngaha muri commune Mugere, benshi bari bazi yuko ngo ni muri Muha, ariko tusigaye turi muri commune Mugere, impande ya Mercedes sous-officier, inyuma gatoyi ya Iskam, hepfo y'ikibuga c'umupira w'amaguru, uje uva mu gisagara ca Bujumbura ugenda ku gituro c'amabisi aduga za Bururi n'ahandi, ni impande ya Terre. Murakoze, nkaba ndabashimiye cyane.